zifise amazina atandukanye cyo ari cyo gice kuvuga ngo Adama Wharton w'imyaka 21 akina ekipe ya Crystal Palace ko ashaka kuzakina ekipe itwara Madrid mbega yobaje muri Real Madrid yobaje kuba ategurwa muri kazoza cyatuvuge tuti Adama Wharton aje yobaje kuba aba nk'umukinyi afashe ekipe itwara Madrid ekipe itwara ya Real Madrid ya Florentino Perez kwiyumvizira rya Adama Wharton yobarije gufasha ekipe itwara Madrid kugeza muri kano kanya ya nubwo ati umwana akiri muto icyo ni cyambere kuko yavuze kitariki 6 kwezi kwa kabiri umwaka wa 2004 no mwana wa Mwongereza bamwita Adam James Wharton akini mu wa Crystal Palace yumvikana umunyereza we ni Oliver Grasner uno mukinyi ni mukinyi akiri muto ubona ko afisi no kufatitala ko byaragaragara no mu kipe nationale y'Ubwongereza nzo ko mutumako umugabo bita Thomas Tuchel amaze kumushima ko umukinyi mwiza bita Adam Wharton uno mukinyi kuza muri equipe ya Real Madrid kuvuga ngo haraba mediateur benshi je nabambuye ikintu kimwe buriya equipe nziza ni squad equipe nziza ni squad samazina niko ushaka kwisaba amazina muri equipe mga amazina ngo atekatanga performance nziza ahubwo ariko kagira amazina abana mengo nakomeye akaza kugaragaza urugero rwiza muri equipe equipe Arsenal tuko tuyitwara equipe ikomeye cyane kubera ikintu kubise squad nene hari abakinyi kuri ushaka poste za kinyi babiri cyangwa batatu Nacho cyo muri wese haguruka avuga ngo Arsenal ni equipe nziza no mwaka kubera ko bana ko hari abakinyi benshi muri equipe kandi beza kandi cyo gutanga byiza mu kibuga agakinyi bita Adam Wharton kuva muri equipe ya Crystal Palace kuzanga ugiye kwati tene equipe Madrid biragoye cyane mu gihe ko equipe isa gusaba integration bwa mbere adaptation no kumenyera miliye mbega muri miliye bimeze gute mbega Madrid bahaba gute mbega hose bimeze gute mbega ururimi ho bimeze gute ni ibintu gusa igihe kirege nzo ko washa uba integre muri equipe so jambara uno mukinyi ubwa mbere ni umwe mu bakinyi bafatiye runini equipe ya Crystal Palace hagati mu kibuga ariko bino bita agasobese bita Huge n'umusore bita Kamada uno musore we kora buryo bw'imikinire ni box to box numero 8 iyo ni numero 8 cyo turambega iyi Madrid bahasanze nde ku numero 8 eko swat ni Jude Bellingham ashaka kwakina cyangwa sakinya ku numero 10 cyaka sanga n'umusore bita Federico Valverde akashaka kwakina ku numero 8 nukuvuga ngo ni equipe ya Madrid yo kuraba mu buryo bigaragara ni equipe numero 8 cyararonka typical number 8 numero 9 typique wa mukimena ko adi formation ko numero 8 no barabona muri equipe ya Madrid nuko Valverde kara hakina sindabona ko holding midfield kuri Valverde abishoboye cyane kugira kwita kuba box to box numukimena ko biri mugora arahakina akakina neza ariko niba mukimena ko ni mwiza mu gihe umugati kina nk'umukinyi nyagamba ukina ushaka donc mwakati mubwo wide games ariko mbwira ngo kina numero 8 ngo tuvyifuza biramugora cyane vraiment kuko nashaka kubira ko Wharton kuri yasohoka muri equipe ya Madrid byarababuze numero 8 ashaka kuza gufasha muri Real Madrid barahakinisha bakinyi ariko bagatanga visa of course kuko Valverde umukinyi mubi n'umukinyi mwiza bana ko maze kuba banashaka bamukinyi mukuru mu gihe bwa performance no mu gihe bw'imyaka na experience arayifise kugira kasoro nka Adam Wharton imyaka 21 ni equipe Madrid yo yifuza kugira projet ndende a long terme kuzana kimba kibatso nka Adam Wharton bari beza muri equipe ya Crystal Palace amaze kurekana ko umukinyi mwiza mu gihe bwa tarakana ari cyo tanga muri equipe ya Madrid muracho ari kintu cyiza hari ukuntu cyo bavuze ngo se bakinyi benshi ngo buzinye gukora iki uca wibaza mbega Arsenal ko guzi bakinyi benshi buzinye gukora iki urondera ibikombe saison ndende hari abakinyi bazo gukina inkino nyinshi muri equipe ya Madrid mbega bo ntibaruha nabo n'abantu rero kugira ngo squad yagutse ni ikintu cyambere kiza gifasha amakipe gatandukanye kuyikora neza ko na forma zarahindutse ubu tuvugana ngo barakina UEFA Champions League barakina La Liga barakina Super Coupe n'izindi nkino zose ndokanye za Monde des Clubs kongera ko imigwi serukira bihugu n'abakinnyi bakina nyinshi cyane rero kuba uri equipe udafite squad yagutse biza kugora cyane buhageze mu ma championnat gusanga equipe igize ibikondo kavye ko nakabi hari ata squad office yo kugera kare ambari mukuru byo bikombe bitandukanye nka equipe ya Madrid yagwiza ko ari equipe rero ubona ko ifite abakinnyi benshi kandi ubona ko ari abakinnyi bitanga cyane ku rugero rwiza Jembo no musore bitare Adam Wharton n'umwana yoshaka gutanga vya muri equipe ya Madrid ako kuba iyo shika batitire biragoye ni equipe nkuru byo musagiye kirekire kuba integrer kuba adapter no kumenyera karere ko mugwi wa Real Madrid Houston ni Adam Wharton myaka 21 kinyi wa Crystal Palace kandi n'umukinyi novuga ngo anatumwa muri equipe nationale y'Ubwongereza mu gihe tuzi igihugu cy'Ubwongereza gifite n'abakinyi bavuga ngo batandukanye kandi bakomakomeye n'umukinyi wa nimero 8 aza kwasanze Fede Valverde aza kwasanze Jude Bellingham mu gihe karakina
nibo bakintu uvuga ngo basa nuko bakina cyangwa n'aba Denis Barros mu gihe rimwe na rimwe ubwo ukwinjiza izina rya Adama Wharton ku myaka 21 hari ico cobashije gufasha ekipe itwara Madrid canke ahubwo hari ico coba George kuba conona canke mbega ekipe itwara Madrid kuzana izina rya Adama Wharton nta kuntu baba bakoze erere yo kuzana amayeri matandukanye kandi abakinyi mu gihe bafise abakinyi batandukanye bakina kuri zo poste. Adama James Wharton kumuzana mu mugwi wa Real Madrid nivyo n'umukinyi mwiza kandi akiri na muto ashobora kuba umukinyi mwiza ashobora kugufasha muri projet ya long term wifuza kuba uri kurategura wewe mu mugwi wa Real Madrid. Amaze kuba natangura gutumwa ko muri equipe y'Enseruka y'igihugu y'Ubwongereza Thomas Tuchel karamwizera akugarutsuka naraba performance yiwe hariya muri Crystal Palace uza gusanga ari performance nziza cyane muvugira no gukina muri no mugwi wa Real Madrid akugaruka urabe Real Madrid tuhafise abakinyi abande kuri no post. Ego nivyo n'umukinyi ashobora kugufasha nka numero 8 canke nka numero 6 nk'umukasere mbere kanatse na position yiwe nini cyane uza gusanga ari umukasere ariko garutse ukaraba kuri zino poste bafise umukinyi nka Rocho amene amaze kuba nafatisha mwiza cyane ameze neza ariko arabice bigacika muri no mugwi wa Real Madrid ariko kandi banafise umukinyi nka Eduardo Camavinga nawe nyine umukinyi mwiza ashobora kuza akagufasha agakora ibintu byiza agukina kuri numero 6 nk'umukasere akongera akagukina nka numero 8 ariko bafise nka Federico Valverde kandi nawe nyine umukinyi arabice bigacika ngaho bafise n'umwana yitwa Ardagire nawe nyene umusize kuri wiki aguha performance nziza ndetse kanatsinda na numero 10 nivyo ranahakina ariko kandi bazanye n'umwana yitwa Franco Mastatuno baguze uno mwana n'umukinyi ace ku ruhande ko no hagati twarabonye muri River Plate ari umukinyi akunze kuba nahaca ariko mikinire yibuza gusanga ni wa mwana akina neza mu gihe umuhaye umwanya wo gukina yisanzuye ko n'umukinyi akinira ku ruhande kenshi na kenshi akunze kuja ku ruhande amanje aciye hagati ariko urumva n'umukinyi wo hagati ariko afise uburyo bw'iwakinamo yisanzuye akamanza kumera nk'ukinira ku ruhande na cyane cyane umupira akawuvana hagati akawunziza ku ruhande akabona kuduga umva n'umukinya abagomba gukina yisanzuye kugira ngo ashobore kugwa performance nziza ubona mwitezeko kuzana uno James Wharton muri no mugwi wa Real Madrid usanzwe hafise abakinyi nk'abo bagira kuri 6 kuri no poste nyine uje kumukinisha ko biragusaba gusacrifice bamwe mu bakinyi ugiye kwicarika cyangwa ugasohora umugwi wa Real Madrid ufise Camavinga ufise Tchouameni yamaze kuba nafatisha kandi ufise na ba Ardagire na ba Federico Valverde eske uno James Wharton urashobora Adama James Wharton uramuzanye mu Real Madrid nk'umu backup one wa Tchouameni wa Federico Valverde wa Camavinga nivyo turakunze kuba tuko turabona muri Real Madrid hakunze kuba ikibazo kuri nimero 2 bakaza bakahengeka Federico Valverde gusanga rero hagiye hagati mu kibuga haca habo urundi mukinyi bashobora kuza kwakina twamaze kumva ko Real Madrid muko muronde urundi nimero 2 ashobora kuza gufasha mu Real Madrid eske ko numva umengo muko mugageza kuzana amasernombre muri no mu Real Madrid ivyo bintu mwavyumviriye ko canke mufagubuka mwamaze gufata ya ngingo ya Chelsea do Blues yo kumva ngo twumvise umukingo ni mwiza ngakatumugure tumuzane Chelsea do Blues uno mwaka nimba atari mu mwaka uheze bisanze bafise effective y'abakinyi bagira kuri 90 uri kuranyuma uza gusanga rero mu 90 bako bakinisha bangahe bako bakoresha bangahe bako bafashike muri no mugwa Chelsea do Blues uza gusanga rero bakoze ikintu cyo guhubuka buri mukinyi wese bonye ngo ni mwiza reka tumuzana aje gusinya mu Real Madrid ugasanga rero mwagiye guspendinga no mu buryo bw'amafaranga menshi mu bakinyi mutagiye kuba mukumurana nakoresha mu mugwi wanyu rero uvuga ati Real Madrid bakwiye kuvyumvira ko bino bintu hagati mu kibuga nivyo tuko turumva Xabi Alonso avuga yuko yifuza umukinyi hagati mu kibuga eske urisire ko umukinyi ugiye kumukoresha utaza vumugira nka Franco Masatuno twabonye wagiye kubwiye umugwa wa Madrid bati bakugure Franco Masatuno mutse two turabona ko umenga umwana wamwicaritse ntashaka aragufasha mu Real Madrid atari ko ngo ari mu mvune je novuga ati rero uri mu Real Madrid ikintu cyo kugura abakinyi bararaba ntiho bisanga muri ya mitego nk'iyo Chelsea do Blues yisanze mu mwaka uheze biroroshe bwana Ridike na Houston gutahura ko ikino kitaro Cristiano ari nk'ikarata siko ego iri kurakina ikarata ntuzi ngo ndaza gutsindwa urashaka kuba wo kuburika sango buru itariyo ukibaza ngo ugiye kuburura abazi makarata arazi makarata ngena bameze ugasanga buru itariyo eske none ko wifuza kugura uno mukinyi Adam James Traoré wagerageje bakamavinga usanzwe ufise urabona ko atakintu Ardagire usanzwe ufise urabona ko atakintu ba Federico Valverde usanzwe ufise ko atakintu ba Tchouameni nabo nyine wabonye ko atakintu ereka muri football nta muntu expecting imvune cyangwa mefono zo mukinyi yego siko ushaka nunze ubita Camavinga kambera mwiza butuvugana calendar arakaza kumbira mu bibugiye kiri imbere no kuvuga ngo hari umukisho kuzana nka plan B siko erega umusubitsa Adama Wharton si wamana zo gufasa ngo nje kubatitire muri equipe ya Real Madrid no biragoye kuko karatsindiye equipe ya Madrid abakinyi basa nkaho babaza ko menyera mu bya equipe erega bona Robert kubera ikiburi gihe equipe igumira irebwe ngira kene mu mediateur abandi Madrid bafise ntitwibagire
ntitwibagire bagomba no kugaruka no musore ari muri komo niko pazi nawe nyine agomba kugaruka ese abakinyi bose iyo c'est nombre uko bagerageza gukora mu Real Madrid ufise gahunda yahe ariko ranyumva je nibaza Real Madrid baba bakwiye kuraba ikindi kintu bokwiyumvirana cyane cyane gikenewe cyane ibikenewe ni byinshi ariko uraba igikenewe gusumba ibindi uno musi muri Real Madrid tuko turabona ko na defense yabo yumbagirika atari kirenga uno musi mukiba afise hagaze neza ni Dean Hodgson ubundi bano ba Antonio Rudiger uretse nuko bisaziye uno musi mwenga ivyo ko baratanga mu kibuga ntibishimiye ari ukuntu bidashimishije ku ruhande rwa Real Madrid ba Eden Militao n'abanya kuntu bidashimishije mu Real Madrid rero bakwiye kwiyumvira ku kintu kijanye n'umukinyi nyezina bakwiye gusinyisha mu Real Madrid icyo mbona ari question y'izina rya Adam Wharton James kuko n'umukinyi bona akiri muto iyo ni question y'izina kuko ikigaragarira buri wese biraboneka ko muri equipe ya Madrid hagati mu kibuga hari ikibazo icyo hari ikibazo kandi kigaragara buri wese arakibona ko muri rimwe na rimwe equipe Madrid yihuye n'imigwi ikomeye imigwi myiza tactique imeze neza equipe Madrid iribura muri mediane ariko equipe ya Madrid hano generera ubwoba nuko imbere y'imigwi mito isa nkaho ifite mediane yihubahoba equipe yigaraka twara equipe insakati mu kibuga ariko kuri za grand rendez-vous hakenerwa experience n'ubwiza bw'umukinyi kwiti ciye ukora ko muri mediane ari kibazo muri equipe Madrid mbega uko tubona ko hari amazina ku isoko meza abakinyi karagaragara umusore bita Adam James Wharton niwe mukinyi mwiza yoza kuzibira igihengeri cya mediane equipe ya Real Madrid niyo kese twokwibaza direct kuko tuvuze ngo nta mukinyi akari muri mediane hagati mu kibuga kwa Madrid hari icyo twibaza mbega ni kubera ko buri gihe bama bariravuga ngo tokeneye mukinyi hagati mu kibuga nuko ubona ko hari icyo kibazo mbega tugikemuze nande ni izina rya James Adam Wharton niwe tugikemura cyangwa hari indi zina ikomeye ku isoko rya kugikemura icyo kibazo cyo navuga ngo hari amaruma cyangwa inkuru ziko ziravugwa cyane nyinshi ku isoko ry'igwa n'igurishwa ryo kurondera abakinyi gatatu muri equipe ya Madrid kubigaragara ko rimwe na rimwe bikorwa nkaho mengo equipe itungwa n'ibishobo bico birumvikana ariko buri wese arabona ko hagati bwo kwa Madrid hari ikibazo buri wese arabona ko inyuma ku Madrid hari ikibazo ira kugikemura abakemuze nande mega izina rya nyaryo bozana kugira ngo rize gukora icyo kibazo ninde ni James Adam Wharton cyangwa andi mazina ku isoko ariko aravugwa mbega hoho araza kuza ahitse afatisha muri equipe ya Madrid nshito natangwe mvuga ngo recruitment imisi yose ni kino kwita nk'ikarata ni nkuru urusimbi rumucyari cyo urusimbi icyo no vita kamari ndakaba ni nkakamara ugiye gina kamari nuzukura uraribwa cyangwa urajya n'amashansi ukora uragura umukinyi ku isoko akakubera muri cyakubera mubi naco cyumona ko abakinyi bagenda ku isoko bakagugu bakazana muri equipe zabo bikaza kurangira batabaye beza hari abakinyi bagenda ku isoko bakagugu bakabeza mu migwi sibyo nire navuga ko nubwo nje rero ugiye kuraba kuri equipe ya Madrid of course hari amakuru karavugwa menshi ko biragaragara ko ari si nombre za kinyi ko ravugwa ariko ukaraba mbega bobo bariko barakora icyo kwita gukura scouting nziza ku bakinyi ko raronekwa mbega uwo Adam Wharton ni washwa nziza kuza muri equipe Madrid kaza gukosora ibibazo bya mediane bafise nubwo ko nje rero tugikora tukagaragaza tukaraba ibikubira muri equipe ya Madrid of course hari ibibazo bigaragara ko muri defense bifite ikibazo muri mediane bifite ikibazo ariko mbega ninde ariko akora scouting neza ku isoko ry'igwa n'igurisha kugira bazana umukinyi wanyawo kuza kwagara mu gihe banza bibona ko hari ibihengeri ya nuko kabisa ni witwa Adama Wharton umukinyi w'umwongereza akinira equipe ya Crystal Palace mu myaka 21 ariko arondegwa n'ino equipe yitwa